Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nguhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikije mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza ndetse naho udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse no mu gihugu kibanyi ca Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nko mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye, hama ikayabashikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo, namwe nyene mukayakurikira yose uko yakabaye atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa rero ntugufyonda sabone canke subscribe naho utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kamwe ku kandi yose uko yakabaye atana kamwe kavuyemwo. Wowe udukurikira wese nyene ndagukengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure muri ano makuru. Ishirahamwe IDHB riribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika nubwo yatsinze umwansi wiwe mukuru muri politiki ariwe Alain Guillaume Bunyoni. Mu cegeranyo caryo co muri Nyakanga 2023, IDHB rivuga ko hakiri indyane mu mugambwe CNDD FDD zatumye Evariste Ndayishimiye ahagarika Bunyoni yafatwa nk'umuntu w'intakorwako muri CNDD FDD, umuhari wahoze ari uwo bagwanyi b'abahutu mu nyuma ubu umugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 ku bw'amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Amaze kuba uw'umugwanya wa mbere, uwo mujenerali yajejwe amabanga menshi ya leta harimwo kurongora ibiro vy'umushikiranganji wa mbere yarahagayitse aca atabwa mu mvuto. Ariko IDHB ryo rivuga ko hakiri indyane mu mugambwe CNDD FDD, rikanibaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu gihe bigaragara ko agomba kurondera uko atsimbataza intwaro yiwe. Mu cegeranyo ishirahamwe IDHB ryise umwansi yaneshejwe, iryo shirahamwe risesangura imvo zatumye ihagarikwa ry'uwo mugabo yahora ari ntakorwako muri CNDD FDD. Nubwo ihagarikwa rya Bunyoni ryahaye igihagararo ishusho ya Ndayishimiye, n'abantu bake babona ko hari ico bizohindura mu nshingano z'uwo mugambwe n'indyane z'uwo mugambwe, kuko Bunyoni yaciye asubirizwa n'uwundi muri kahise yari umwicanyi. Agateka ka zina muntu karacahonyangwa nka kera, uko akaba ariko bivugwa n'umunyepolitike wa kera yavuganye na IDHB. Kuva agihagarikwa vyarabonetse ko Bunyoni hatariko aronderwa kugira ngo yishure ku ruhara yagize mw'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu. Uko akaba ariko bivugwa n'uwo kuri kaminuza yavuganye n'iryo shirahamwe. Bunyoni ntiyigijwe inyuma kugira ngo hakorwe ivyiza, yigijwe inyuma kubera ubwoba. Ivyaha yagirizwa vyo guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha, gutuka umukuru w'igihugu. Muri ivyo vyaha vyose nta na kimwe kirimwo amabi. Ukuboreza igufa abantu n'ayandi mabi yakozwe y'agatotezo ka politike vyakozwe mu Burundi mu myaka iheze, mu gihe Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2010 no kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Uwo akaba ari wo mwihwezo agira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga ko iki? Kubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu vya politike, nta bwenge bwoba bugiyemwo umuntu yibajije ko Bunyoni yoba akurikiranwa ku mvo nyazo. Amabi yakozwe na Bunyoni n'abamwegereye ntafatwa nk'amabi na leta ya CNDD FDD. Ayo mabi yarafashije leta kandi yarayemeye. Ikindi, ivyo vyahavuye biboneka ko hari ukwironderera inyungu. Bunyoni yarashitse kure mu guhemukira Neva. Uko akaba ariko bivugwa n'uwahoze ari umunywanyi wa seneri. Umwe mu ndongozi za CNDD FDD mu ntara yaremeje ati Bunyoni ntazocirirwa urubanza, agatomora ati
ntazoshobora kuja kwisigura imbere y'ubutungane kuri burya butunzi burengeje, ntibizokorwa kuko abanyamugambwe ndabazi barashigikirana, indongozi nyinshi zo muri leta n'izo muri CNDD FDD zoba zitinya cane inahe y'icese yojanwamwo Bunyoni kuko yohava amena amabanga yabo. Kuco cegeranyo ibiharuro vyatumye Bunyoni ahagarikwa ndetse no guharira ivomo abandi bantu bazwi ko bahungabanije agateka ka muntu ntivyari bishingiye ku mwitwarariko n'umwe wo gukingira agateka ka zina muntu, vyari bishingiye ku bushake bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bwo guca intege abansi biwe mu ntumbero yo kwiganzira ubutegetsi, ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu kurusha uko vyahoze. Ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye, ukudahana abaserukira leta ku rwego rwo hejuru bakora amabi menshi kandi akabije biri ku rwego rwo hejuru kurusha uko vyigeze kubaho. Kubera ipfungwa rya Bunyoni n'ibindi bihangange vyashizwe ku ruhande, bisa n'uko abandanya gukurikiza umugenzo wa CNDD FDD wo guhana abikekwa ko batavuga rumwe nawe, agakingira abamushigikiye bo ku rwego rwo hejuru. Ndayishimiye ntiyashatse gukorera ku gisata c'ubutungane, nubwo biruko avuga igihe hari inyungu ziwe agomba gukurikirana canke mu gihe hari abariko bamutera igitsure kinini, canke ntihagire ico ashikiriza mu gihe ata nyungu abifisemwo. Ivyo vyategerezwa kuba isoko ry'umwitwarariko wiwe, na cane cane mu gihe hegereje amatora y'abashingamateka yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ay'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Niko ico cegeranyo kibibona. Ukunga ubucuti mu gushigikirana. Ababikurikiranira hafi bavuga ko atari ivyo gusa muri CNDD FDD. Mu gihe Bunyoni na Nizigama, Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama yahoze hari umuhanuzi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi, babaye abatavuga rumwe na Ndayishimiye, ivyabaviriyemwo gusubizwa hasi. Gervain Ndirakobuca batazira Ndakugarika wewe yahisemwo gukurikira Ndayishimiye no kwerekana ko amushigikiye abicishije mu mpinduka yerekana. Ubucuti bwa Ndayishimiye na Ndirakobuca n'ubw'igihe gito bivanye n'ibiriko biraba. Muri CNDD FDD nta kunywana nyavyo kwigeze kubaho, hamye habaho gushigikirana bivanye n'ibihe mu ntumbero yo gushigikira umugambwe ugume ubaho. Uko akaba ariko urwo rwandiko rubibona. Urwo rwandiko rutanga akarorero k'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho ukunga ubucuti hagati y'indongozi zimwe zimwe kwahindutse inshuro nyinshi. Bamwe mu ntwazangabo nkuru harimwo na Ndayishimiye bari berekanye aho bahagaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu kurwanya ubutegetsi bwari bwahawe Nkurunziza na Bunyoni n'uwahoze arongoye igendereza ariwe Adolphe Nshimirimana yagandaguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Uko akaba ariko urwo rwandiko rwibutsa. Ubu ingingo zifatwa n'akarwi k'abantu batatu aribo Ndayishimiye, Prime Niyongabo, Lieutenant General arongoye ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi, ndetse na Gervain Ndirakobuca, ibihushanye no ku ntwaro ya Nkurunziza, aho ingingo zafatwa n'ibihangange bishika 10 abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure. Ico cegeranyo kiravuga kandi ikibazo c'imbonerakure ni abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD. Ikigwanisho kitaboneka muri CNDD FDD kiri mu minwe ya Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, nawe nyene asa n'intagondwa kubw'iryo shirahamwe. IDHB riribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu vyo afuruguta. Uwahoze hari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni womenya ko ari mw'ibohero kuva ku wa 8 Rusama 2023, akaba aheruka kumvirizwa na sentare Ntahinyuzwa yemeje ifungwa ryiwe ry'agateganyo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa mu Burundi. Iyi ikaba ari inkuru ndende nsomye ku kinyamakuru SOS Media Burundi gikora inkuru zijanye n'igihugu c'u Burundi mu rurimi. Ico utegerezwa rero ni ukubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Naba ukoresha YouTube y'icongereza uraza gusanga handitse ijambo subscribe, uramanuka ufyondeko. Ariko naba ukoresha YouTube y'igifaransa urasanga handitse ijambo s'abonner, urafyondako hamwe uduha intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bikagushikako mu mwanya wose kandi mu ba mbere, nawe nyene ukabikurikira vyose uko vyakabaye. Amakuru yose ukayamenyera ku gihe kandi ukayamenya
mu bantu ba mbere. Ndagushimiye ugire umunsi mwiza ndetse no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.